musanzwe mubizi turaherutse kwakira igihugu ca Republika iharanira demokrasi ya Kongo muri uyu muryango, kikaba caje gisanga ibindi bihugu bitandatu. Uyu munsi turi bihugu indwi, mugabo kandi hariho ikindi gihugu turiko turiga ingene coshobora gusanga ibindi bihugu. Ico gihugu naco ni igihugu ca Somaliya. Ni ikintu gihambaye cari ku rutonde rw'ivyo twiga kuri uyu munsi, kandi ibikorwa bikaba bikiriko birabandanya. Mbere tukaba twari dusanzwe dufise n'ibindi bibazo vyinshi cane bisanzwe bigenga uyu muryango wa Afrika y'ubuseruko, harimwo mbere ikibazo kijanye n'itangwa ry'akazi muri kano karere. Ivyo navyo bikaba biriko biragenda neza. Nagomba menyesha abatwumviriza yuko abashikiranganji bose bategerezwa kuza hano bashitse, mbere bakaba banezerewe cane kuba bashitse mu gihugu cacu gukora inama nk'iyi. Iyo baheruka kera mu mwaka w'ibihumbi 2015, mbere yaho uyu munsi bakaba basubiye gukoranira hano mu nama nk'iyo y'abashikiranganji b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko.